Muri komine Ruyigi amatora ari karaba ukuri kwamye nkuko biriko biraba mu gihugu cyose c'u Burundi kuri uno wa kane igenekerezo rya 5 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 gihe cy'isaha 11 n'iminota 30 aho twaciye ku biro bitandukanye vy'amatora abene gihugu bakaba bari bamaze gushika ku bibanza bitandukanye barindiye ko igihe cy'isaha 12 zigera kugira ngo batore igihe Chisa 12 zigeze abakozi ba seni bakaba baciye bashikiriza indahiro zabo mu kwerekana ko bagiye gukora ataho begamiye inyuma yaho baca bafata sandugu baza gutoreramwo abene gihugu ko atakintu na kimwe kirimwo gutyo amatora ashobora gutangura ukuri kwamye aho urunani rw'ibimenyesha makuru twashoboye guca hose abene gihugu bakaba bashoboye gushikiriza ko amatora ari karagenda neza muri rusangi anabashwamirana bahari ibintu biri neza kweli nta muntu yogaya n'uwo mwanya nahashitse mu 11 nazanye no gutora umutekano wifashe neza cyane nta ngorane nimwe hari abanyagihugu baratekanye dutoye indongozi wiyumvamo usanga ibintu bimeze neza kuko bavuga tutora nabi ugatwagwa nabi bagatora neza ugatwagwa neza n'abaserukiye imigambwe yabo muri aya matora baremeza ko vy'ukuri amatora ari karagenda neza atankomanzi n'umutekano umeze neza naserukiye umugambwe ADR kubiragenda neza naserukiye umugambwe yiprona cyo ndabona yuko amatora ari karagenda neza nta wanja wangura nta numwe ari karagikiruma uwundi cyuma ibintu biriko biragenda neza cyane twace dusimbira ku mutumba wa Buruhukiro zone Rusengo ari naho icegera c'umukuru umugambwe uri ku butegetsi Siriyake Nshimirimana yashobe gutora kaba yashikirije ko bariko barahiganwa muri aya matora kwiye gushiraho intahe ishize kuko mubiboneka ko amatora ari karagenda neza muri rusangi mu Ruyigi niyo bitanga Prosper kubw'urunani rw'ibimenyesha makuru uyu mutumba wabaramata n'umutumba mbukako mpejeje kurangura igikorwa cyo gutora kwitorera indongozi abajenama ba komine yagutse amanda hamwe n'abashinga amateka muri ntara ya Bujumbura. Iki gikorwa rero ntegereje kurangura ni igikorwa cy'iteka igikorwa cyiza kuva tuhashitse twagumye tubona abene gihugu bacitabira ku bwinshi kandi n'amabiro dovote yose twayatembereye tugenda turaba ingene biriko biragenda hose twasanze biriko biragenda neza
mbere benshi basa n'abari bararangiza ku bari bategekanijwe gutora haraca hasigaye amabiro de vote makeyi asigaje abantu mugabo batarenga nk'ijana mbere harimo n'abamaze mbere basa n'abagomba kurangiza akamo twotera abo duhejeje kwitorera ni uko boba indongozi nziza, indongozi zizotwarira bose, indongozi zizoshira imbere ineza y'igihugu cacu n'ineza y'abenegihugu. Abataraja gutora nabo nobahamagarira ko boza gutora kuko kwitorera indongozi zizokurongora n'iteka ku murundi wese kandi ni igikorwa cy'igihugu. Rero ndabateye akamo katanumwe yo kwirengagiza iki gikorwa ko bose boza gutora ku masaha yategekanijwe igikorwa kikagenda neza maze tukitorera indongozi mu mutekano ntandi. Aha turi ni ku mutumba Kibaya zone Ndora komine Bukinanyana mu ntara yagutse ya Bujumbura nkuko mubibona abene gihugu bitabiriye ibikorwa vy'amatora igihe twahashika igihe cy'isaha 11 z'agatondo 40 abene gihugu bari bashitse ku mirongo barindiye ko ico gikorwa gitangura kugira ngo bitorere indongozi hanyuma babandanye ku mirimo yabo. Ibikorwa rero bikaba byatanguye igihe cy'isaha 12 z'agatondo. Aha turi ku kibanza c'itora c'ishure shingiro rya Ndora. Aha hakaba ari ibiro vy'itora bibiri, ikibanza ca mbere kikaba kirimwo abene gihugu amajana 550 baza gutora, ikibanza ca kabiri naco kirimwo abene gihugu amajana 461 baza gutora. Abene gihugu rero bakabishimira ko bashitse kwitorera indongozi ngo bazindutse kugira ngo bace babandanya n'imirimo yabo yo kwiteza imbere. Bagahamagarira n'abandi rero bakiri inyuma batarashika kugira ngo bitabire bino bikorwa baterere mu iterambere ry'igihugu mu biciye mu gutora indongozi zizoshikana igihugu ku iterambere rirama. Nazindutse gutora kubera igikorwa nsanzwe nezerewe cyane. Ego nanezerejwe n'aya matora ukuntu twayitavye akamo turi beshi kandi tukaba turiko turasaba nabo tuza guhura bose ko tuvuga ati ni munyaruke muze kwitaba aya matora. Je nazindutse kugira ati nitorera indongozi zishobora kuzontwara no gutwara igihugu kugira ngo turondere iterambere y'uno munsi n'igejo hazoza. Je niyumva neza cyane hamwe nabo turi kumwe bose ndabona ko banezerejwe n'iri tora. Kituma nazindutse gutora twashaka twanze umurimo wo gutora tubanze turangize hama tuje ku murimo wacu natwe twahejeje gutora. Numva neza kubera ko umurimo wo gutora ndawurangije canumva menga ndakoze umurimo wa leta ubunyanye ngiye ku murimo wanje nanje. Abantu barindiye kuza saa 8 ndabahaye akamo ko bonyaruka kugira ngo uyu murimo uze kurangirana n'amasaha. Twashitse kandi no kibanza citora kiri ku ishure shingiro ryitiriwe Wener. Naho akaba ari naho nyene ibibanza vy'itora bibiri. Ikibanza ca mbere kikaba kitekanije ko gitoreramwo abantu bashika amajana 466. Ikibanza ca kabiri naco bitekanije ko gitoreramwo abantu amajana 464. Aha naho nyene abene gihugu bashimye ko ibi bikorwa vyo gutora bibafasha kwitorera indongozi nyazo zibikwiye kugira ngo zishikane igihugu ku iterambere rirama. Ni kwigenekerezo rya gatanu ruheshi umwaka wa 2025 uno munsi n'umunsi udasanzwe umunsi w'amatora abarundi bahamagariwe kuza gutora abazobaserukira no kuvuga abashinga amateka hamwe n'abajenama b'amakomine. Turi muri komine ya Bururi yagutse, komine igizwe n'amakomine ya kera ya Bururi Vyanda hamwe na Songa. Aho twashoboye guca rero mu gukurikirana kwa amatora ariko aragenda twovuga ku kibanza c'amatora kiri kuri lycée communale ya Bururi aho hitezwe abantu bangana n'amajana 878 baza gutorera muri ico kibanza. Amatora akaba yatanguye yacerewe gatoyi ko yatanguye ku mwanya w'isaha 12:20 mu ndorerezi twovuga twahasanze hari abo mu mugambwe CNDD FDD, twovuga abo mu mugambwe Iprona, twovuga kandi n'abaje ku bw'urunani Burundi bwa bose. Ku kijanye n'amashengero canke izindi ndorerezi twovuga abaserukiye ishengero Katolika, abo nabo akaba baserukiye umugwi ujejwe amahoro n'ubutungane.
Ikindi kibanza twashoboye gucamwo ni kibanza kiri muri komisariya y'igipolisi ahigishirizwa abapolisi aho naho nyene hari twahasanze bariko barahatorera na cyane ko hoho hari ariko hatorera abapolisi cyane uretse ko nabandi bene gihugu bariko barahatorera naho nyene hakaba hari ama bureau de vote abiri akaba afise bureau de vote imwe kabifise abantu barenga amajana 3 uko ari zibiri. Bamwe mu baje gutorera muri ivyo bibanza batuganiriye baratubwira icyatumye bazinduka baragira nico basavye abo baje gutora. Nazindutse kugira nereke nabandi mbe imboneza ku bandi nkangure nabandi bo baba bagisinziriye. Nazindutse ndatera kamo hirya no hino nti muzinduke igikorwa ni cyakare tubone kwigira mu yindi mirimo duhejeje gushitsa ico twiyemeje niteka ku gihugu. Navyo nyene kugira ngo ntuje gutora cyose bamudoka kwa twimuhira. Bitoza baraje baratubwira imigambi rero batubwiye twabasaba nabo yuko boyishira mu ngiro kugira twebwe natwe abanyagihugu twabizeye tukabahunda amajwi tuze tubone umusaruro ukwiye w'ivyo batwemereye ko baragateka. Ndabasaba ko bazogutwara neza mu byo biyemeje.